ashimwe dusangire aya majambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 6 umurongo wa 6 turashikana ku murongo w'8 haravuga ngo genda urabe ikimonyo wamunebwewe witegereza ingeso zacu uca ubwenge naho kitagira umukuru canke umukoresha canke uganza ciziganiriza indya zacu zo muci kikegeranya ibyo kurya byacu mwiyimbura. Ndagomba dusangirira ijambo rivuga ngo uca ubwenge wiziganirize indya zo muci. Iki ngomba kuvuga ngaha si iki iri turimwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ni iki ryo mu buryo bw'impemu. Ibihe usanga bitabaye vyiza mu buryo bw'impemu. Aha baratubwiye akarorero k'ikimonyo ko ari kinyabwenge naho kitagira umukuru kandi ari igikoko c'ikinyantegenke. Ariko ngo kirazi ibihe. Umuntu w'umunyabwenge amenya ibihe, akamenya ibihe bimubera vyiza mu buryo bw'impemu, akamenya n'ibihe bimubera bibi mu buryo bw'impemu. Ibihe novuga vy'ici ni nk'ibihe ugwaye, ibihe ufise akazi kenshi, hari igihe uba mu rugendo ntibigukundire kusenga canke kusoma, ibihe mwene ivyo. Hariyo n'igihe utegwa n'ibihe vy'integenke mu buryo bw'impemu. Rero tumenye kumenya ibihe. Ivyo bihe rero bibi uzotungwa n'ivyo wabitse mu gihe ciyimbura. Uzotungwa n'ivyo wabitse mu gihe wari umeze neza mu buryo bw'impemu. Anagomba ndabahakarore ku banyeshure. Abanyeshure bakwiye guca ubwenge bakamenya ibihe vyiza kuri bo. Nagira ndabibutse yuko mwa abanyeshure muri kino gihe c'uburuhuko hari ibihe vyimbura kuri mwebwe. Ni ibihe vyimbura mu buryo bw'impemu. Ku murango haba mwijoro murafise akanya ko gusoma, ko gutunganya amasengesho ku ruhande rwanyu mugasenga, akanya ko kuja ku mubikorane bitandukanye kurondera ijambo ry'Imana. Nagira ndabasabe rero banyeshure muca ubwenge ntimusumbwe ubwenge n'ibimonyo. Ikimonyo kirimbura ibishoboka kuko kizi yuko mu gihe cyo muci kidashobora kuzoja habona. Namwe rero iyo muri mu mashure mu burakanya mukaba mufise ivyigwa vyinshi mugasanga mufise n'ibibazo ugasanga ntushoboye no gusoma ijambo, ntushoboye kuja ku rusengero, ntushoboye no gutunganya amasengesho ku ruhande rwawe. Iki nicyo gihe ciza rero uri muri buruhuko wimbura ivyo kurya bizogutunga mu gihe cica arico cagihe uzoba ufise ivyigwa vyinshi udashobora kwegeranya ivy'Imana bihagije. Yesu abahezagire.